kubera kutamenya ufite ubusage ni style y'abantu bakera. Ni style y'abantu bakera ntibamu umushatsi bari bafite dread bose bagwita ubusage. Yuko ubure kubera abantu batabimenyereye cyane. Ibiyo bakibibona haraho bakanguka bakibaza ko ari ikindi kintu babonye. Mugabo ubu ndifuza nabo ko barasa n'abandi bose ko barasa. Kuba rasta birantuma ntekana, biratuma nishisha bugufi, biratuma nubahiriza icondi. Noje sinagiye mu ntumbero y'ukurihwa, nagiye mu ntumbero y'ubufasha. Deja kijya gihe nta n'amafaranga ari bwaronke kandi nubone baza yuko atayafise. Kera nabifise inka se n'abagaragu, inka zimaze gushira yewe bose baranyanga, nagambaniwe n'inshuti fatwa narashereshe, fatwa na Jeremani yewe hamwe na Diyodone, tujya mabutarira tuvyuka butaraca, dusherewe nk'ihene yewe. Salut guys, mumeze neza murakomeye, j'espère yuko mumeze neza, muguwe neza, mushima Imana nkuko natwe dushima Imana. Ni Gloria Munezero kuri mikoro ya BITV nkuko vyama, hama tukaba tugira tubagire ikiganiro, nama ndabafitiye bishasha nkuko nama ndabibabwira, nabazaniye umuntu musanzwe mumenyereye, ni Carton Ntirampeba, sanzwe ari umuririmbyi tuzi, aririmba mu mudiho wa reggae. Ndabasanda musabe rero atwidondore, hama dushobora kugiranira ikiganiro dutangure. Uko mwamaze kubivuga nyene izina nuko nyene ni Ntirampeba Carton. Ndi umuririmbyi wa reggae. Ijyaho bukera rero turafise ikintu kidasanzwe tuzokorera Igitega. Imbere yuko tuvugana ivyo muriko murategura, urashobora kutwibwira ni ryambere twakiriye kuri mikro yacu, ni ryambere ushoboye kuba donc tukwakira muri mikro ya BITV, urashobora kutubwira mu majambo make Carton Ntirampeba ninde? Carton Ntirampeba ni umuntu afise akahise ko muri prison. Myaka 10 ndi muri prison. Akahise kanje nako hanyuma ndi umuririmbyi. Wavukiye he? Turabizi ko wavukiye mu Bukeye nkuko usanzwe ukunda kubivuga, ni mu Bukeye precisement hehe? Yari ni mu ntara ya Muramvya, commune ya Bukeye, hanyuma agatumba novuga ko ari Gahaga. Ego. Urakoze cyane. None ga Carton, uratubwiye yuko wagize kahise ko muri donc benshi indirimbo cyane wamenyekanye ko ni intimba y'abanyororo. Ego. Kandi waravuze neza yuko ari true story, ibintu byabaye ari reality. Ikintu gusa utarigera utubwira ni turashobora kumenya impamvu wafunze. Kinarenganije. Ko mu buhe buryo abantu barivye bata ibintu muhinzi wanje hari imodoka hanyuma baratadokima muzi wanje abayivye, barabafata barayibaka, baratanga amande hama barataha. Kubera bayishize muzi wanje bisaba yuko peja mbaza ati none bikindi je nta na kimwe nzi, babaza ati ntara kimwazi, ariko byabaye ngombwa yuko aja kumfunga kubera urabizi sinzi wenga ntavyo umenya kubera hari ukuntu upeje ushitse mu karere kiwe cume ngo wabaye akarima kiwe, cyumvikana yuko udashaka gusohoka atakintu utanzi. Rero yo bagumye ko ntanga amande cyo kumwe nabo bantu bari bivye, nanje sinashaka kuyatanga parce que nta cana rifise. Hari ico gihe warungana gute? Ico gihe bono bako nari ngiri muto kubera nari mfise ma 25 gutyo 25 26 ibintu n'ivyo yego. Wari usanzwe banganye no mu gisagara ca Bujumbura? Jewe nakuze ngira business hanze nja mu Tanzania n'ahandi hose, hanyuma muri crise byarashitse ngoma ngayi Bujumbura.
yego ico gihe nari Bujumbura barakwagirije rero yuko noba narakoranye nabo basuma kandi atari byo. we muri uwo mwanya wiyumvise gute muri uwo mwanya bakibikubwiye? No je nta kimwe niyumvisemo, nari nzi yuko ibintu by'akarenganyo ari ibintu bisanzwe baba barenganijwe iminsi yose kandi ntacyo byangize. Naragiye ndabayo neza, Imana irandindirayo ndasohoka kubera ataca Imana ikorera ubusa. Nico gituma navuyeyo mfise yindi look ukundi kuntu meze ntari imeze, ntaca Imana ikorera ubusa rero. Uno munsi nakurondeye, hari ikiganiro nsanzwe ngirisha tutafanyaje, nakurondeye muri ico kiganiro kugira ngo dushobore kuganira gatoya kuri suje ivuga ibintu vya rasta, abarasta uko bafatwa mu Burundi. Mbega umurasta niki hawewe nk'umuntu abisanzwe abirimo? Abarasta hano umengo ico novuga nuko abarasta no munsi nga mu Burundi bafatwa nk'abanywarumogi, bafatwa nk'abantu b'inkozi z'ibibi, kandi ibyo bintu atari byo bituranga. Ibyo bintu birababaje gose, baratwiritirira ibintu tudashobora no kumenya twebwe. None mu bisanzwe nk'umuntu atabizi, uwo muntu ashobora kubijija akabashirako ama etiquette ataranabazi. Normalement umurasta yarakwiye kumera gute? Yarinde umurasta n'umuntu arangwa n'urukundo, umurasta n'umuntu arangwa no kwicisha bugufi, umuntu arangwa n'amahoro, umuntu arangwa no kuvuga neza. Yego umurasta no kuri novuga yuko ari ikintu cera. Babylone nawe ni ikintu cirabura, nuvuga yuko ibintu ni bibiri ku isi, hari iciza n'ikirabura, nkuko hari iciza n'ikibi ku isi, nta bintu bitatu bibaho. Hamaro niraba John di Rasta yarabayeho kuva Yezu akiri ku isi. Nyambaro bafise dread nuko Samson yarafise dread, nta gishasha kiriho. No barakunze kunyereka bishasha, mwe mukiri bato bakunze kunyereka ngo arabishasha, mugabo kuri jewe kubyo mbura nta gishasha kiriho. Nyamba bafise dread nuko na Samson yarazifise n'intumwa zari zimeze gutya. Twebwe rero twateza kuba turi intumwa, kandi n'ubu turi intumwa, kimwe nuko bamwe badakunze kubigenda, ariko turifuza kandi tuzobyigisha kugira ngo abantu bashe kugendera ico bari, bashe kumenya ico bari. Birababaje kubona umuntu ashobora kuba ameze ukuntu mugabo atazi icari. Ifo kuba umurasta kandi ukamenya uti je ndi rasta, ibyo njejwe niyibi, njeje kwicisha bugufi, njeje koroganiza abandi, njeje gutunganya ibintu bimeze nabi, njeje gufasha, njeje ibintu byose. Rasta no kuri n'umuntu novuga yarajejwe ibintu bidasanzwe. None we nko mu buto bwawe byarakoroheye uryari washizeko dread? No dread sinashizeko. Ni original yanje. Ni kuvuka ntiwigeze wimosha umushatsi? Oya narimosheje nkiri mutoyi. Yego. Hama igihe wadesida, kuko urumva muri iyo myaka ubunye basi biriko birakirwa muri societe y'u Burundi, biriko biramera nk'ibintu bimenyerewe. Muri iyo myaka yiwanyu abantu mwabana canke abavyeyi bawe canke inshuti zawe bakubonye utangwe gutereka ubusage, wakiriwe gute? Kubera kutamenya ufite ubusage ni style y'abantu bakera. Ni style y'abantu bakera, kera ntibamu umushatsi, bari bafite dread bose bagwita ubusage. Yuko ubure kubera abantu batabimenyereye cyane, ibiyo bakibibona haraho bakanguka bakibaza ko ari ikindi kintu babonye. Mugabo ubu buke ubu abantu baramaze kumenyera. Ubu aho duciye umuntu afite dread baramuba kandi bamufata nk'umuntu w'imboneza, nk'umuntu afise akamaro. Oya mvuga munanje muri iyo myaka yiwanyu, muri iyo myaka ya 90 na babifata nabi kubera batari babizi, batari babimenyereye. Ariko ubu barabimenyereye. Warashobora gutumirwa mu manza nk'abandi? Ego mugabo bagutegeka yuko wabaza kwambara ishapo ngo unyegeze, kandi natwe kunyegeza umengo ntibikunda. Wewe kubinyegeza no ubunyegeje ubwiza bwawe, ubwiza ntiwabunyegeza kiranazira. Oya ego. Hama uriko uratubwira twako turavugana ku bintu by'abarasta, rastafarisme, uriko urambwira uti bafatwa gutya anye. None we wibaza yuko abo barasta nta ruhara babifisemo kugira ngo bashobore kubafata gutyo? Ego nakubwiye ntabwo ngo buri sato hariho bamwe bafise ingeso zitarizo, z'ubusuma, z'ubugizi bwa nabi, kandi bambaye dread. Abantu rero baratwanduza, baranaducafuza. Ico mbere nico cyatumye rasta idashobora gutera imbere, kubera
bashize mu ntumbero y'urumogi yego none sivyo none kuko tusanzwe tubimenyereye nk'ejo tuzoba twibuka donc ni le 11 mai umunsi wa Bob Marley umwami wa reggae aho byari bamwibuka ikintu ca mbere dukunda kubona bagira ni imyotsi imodoka ibijya bintu by'urumogi tankiki est-ce que ntubona none ko baba bafise raison ko arico kintu bababona ko gusumba ibindi no uyo munsi abantu baragafata ku bwinshi muga si uyo munsi gusa imisi yose bakukantu baragafata kandi abantu bo busage gusa turumpundi baragafata kubera ni drogue novuga itagirira nawe umuntu utagutembagaza itakugira gute yego abantu barifata kandi bishira bafasha bayikoresha mu buryo bwiza bwo kwitunganya mu buryo bwishisha bugufi yego gufata iganja rero nibaza yuko atari icaha ngo sinjya akaba ya kandi nawe nibaza yuko utabuze ico ufata nabo utagafata urafise ikindi kintu ufata kandi ukunda kandi kikuryohe yes none ko bisanzwe bivujijwe n'amategeko kuko urabizi ko ari ikintu gisanzwe kinabujijwe n'amategeko wumva ko ari ibintu biba bisanzwe no amategeko ntiyigeze abibuza kubera ubu no munsi turiko turumva yuko OMS yasabye yuko mbere borurima ku bwinshi kugira ngo basho kuronka hari amamedikama atagishobora kuboneka kubera urumogi bavuga urumogi rero sugo kunywa hari ibindi bintu byinshi rukoresha amamedikama atandukanye ni haba hari unywa abayiyivye mugabo yaza yuko rutariho kubera kurunywa ruriho kubera ubuzima bw'abantu butandukanye bw'abantu benshi ingwara zitandukanye abantu bishobora kwivuza ibyari wamenye Bamare wewe mbere wamenye Bamare yo nakuze ndamuzi kuba nkira kana gatoye naguma numva indirimbo za Bobo zikanyohera n'zatumye mbere je ndi inspire kuri we nje gutuma naciye ntangwa kuririmba reggae wowe kuri wewe rero watanguye umumva kuva kera kuri wewe ni kuri jewe canke kuri wewe hama tutubwira no kubatamuzi mu majambo make ko nk'umwami wa reggae abatamuzi ninde Bamare kuri jewe no bakora umuntu atarasanzwe bivanye n'ibintu yakoze nakubiye ko rasta ari bikorwa rasta namba twemera Bobo namba tumwibuka tuca tumwibuka ejo ni kubera ivyo yakoze nta muntu ashaka kwibuka uko nyene ataco yakoze n'abantu benshi bagiye mugabo nibaze ko atanumwe yashoboye gukora ibikorwa nk'ivyo Bob Marley yoba yarakoze bijanye no gufasha bijanye ni ego hariho ababigerageza bake nawe ubona twicaye ari umurasa yitwa Adamu aragerageza nawe nyene gukora nk'ivyo guca mu makanda ya Bob mugabo ni byiza yuko twese twatugoye guca mu makanda yiwe mu gukora neza mu gufasha abamerewe nabi abari mfunzwe abagwaye ibyo bikora bakeye nk'uyu murasa wo nganiwe mpora mbona bikora n'ubu buca bikora abandi umengo sinzi ukuntu babibona babona yuko umengo ronze mbere umunsi wo kwiryohera umunsi wo kwinezereza umunsi wo kunyura umugi no si umunsi wo kunyura umugi ubundi warukwiye kuba ari umunsi umeze gute warukwiye kuba umunsi w'abarasta kwicara hamwe kuraba ibibazo bafise kuraba abo bantu babitirira ibyo icyo batari mbega icyo kintu twogisiprima gute nta kindi kintu cyo bituma ibyo babitirira bivaho atari bikorwa byiza duteza rero gukora ibikorwa byiza biryohera bose tukishisha bugufi tugakora ibikenewe iby'Imana ishaka tukabikora paske turabizi ego uri kuravuga gutyo ubonye wowe usanzwe uri nk'umuririmbyi donc usanzwe uri umuririmbyi mbega kubera iki reggae itakiriho cyane mu Burundi isa niyazimanganye reggae yarazimanganye isa nigomba kuzimangana buke mbwa nizo zimangana nakubariye n'ubu iyo narindi hari igitega nasanze abarasa bagoyagoya usanga bamwe bavuga ngo tuzovugiriza hariya abandi hariya mu makabare ariko je navuze ntibyo bintu sibyo ronze mwe twateza kuja hamwe tukiga ikibazo cacu tukaraba ibibazo biduhanze tukaraba abantu batwitirira urumogi mbega twobikura gute tubikuza ibikorwa byiza byo banezera nabo bikabafasha je nibaza yuko abo bantu batwitirira ico kintu ntibaze basubire n'umusi numwe rasta n'umuntu w'intungane n'umuntu w'amahoro n'umuntu w'urukundo n'umuntu mwiza abaho ntibaze basubire kwitera umuntu wari wese ngo bajya ngo nabanywa harumogi ngo neke kubera abonye dread no ni benshi barunye ata dread bafise donc none umurasta n'umuntu wenyine afise dread nta muntu kuba umurasta adafise dread neza cyane gose rasa ni peace ni ku mutima abo rero benshi barakunda kuyihendera bakibaza ko rasa ari dread bigatuma mbere bamwe bakora n'ibyaha mugabo ufise dread cyazi yuko ukora icyaha rasa rero wisante arez nyambata
atabintu urimo bibi nyamba utari umukozi w'inabi nukuri nawe uri rasta ari ku mutima rasta nibikogwa n'urukundo n'amahoro no gusubiza hamwe yes nta birebire rasta surumoga pana wari uri kuratubwira rero tuduge gatoya ku byo uri kurategura igitega ejo hateguwe iki mu minsi nko kwibuka umunsi wa umwami wa reggae ego haje ku ruhande rwo wanje ku munsi wejo wari umunsi wo guhuza abarasta nabo batari basanzwe bahuza nabo bateguye ibiteramo bijanye hirya no hino nje nifuza yuko ejo je nateguye bari bampaye ahantu ikibaza gikomeye gose ku Ngoma bar niho nagomba ko tuzohurira ejo kandi bizoshoboka ko twamaze kubitegura tuzoturira sister uzuze kuraba biza bikomeye ngo yuko rero tukeneye ahantu hagutse ariko baratwumviriza bavyumva zo bari na jeudi ejo tuzoba turi ku Ngoma bar n'abandi bose babyifuza mbere hariho n'ivyambagwa byinshi tuzatujana biranga barasa uzobagomba kugura abigure utaza aho bigurirwa turamutumiye kugira ngo aze ku Ngoma bar nyambashaka inkofero nyambashaka sindabizi cyaco cyose ca Kararasta arashaka kukironka nibiganiro n'umuziki mwiza utuje muzo muri kumwe nabande none ego hariho twitege bande hariho atwika nyene pamwe tugiye ko ari gutwika ari kwaturira muzo muri kumwe nabande hariho abaregemani hari ya benshi cyane gose nkubu abo novuga tuzotuvugiriza tuzovuzana hamwe ni Kiago Reggae Music barafise ahantu bazovugiriza mugabo mu nyuma bazoza duhurire hamwe tuvugirize hamwe nibaza naho hantu nivyaba ngombwa tuzobabwira tukorere hamwe kugira ngo turyoshe umuziki hariho nabandi barasa bazoza tutaramenya bava mu mihingo itandukanye turamenya bazoza mugabo turaza kubamenya ndibaza ku mugoroba ko niho tuza kubakira yego donc mubakirira hari ya ubunyene mukanya ncangende Gitega jewe wewe nk'umuntu none usanzwe uri umukurambere muri ivyo bintu by'abarasta est-ce uriyumvira ko hari ikindi kintu kiriko kirategurwa ngahe Bujumbura ku bantu batazoshobora kuduga coba kiriko kirategurwa kugira ngo nabo ubabwire bazohashike abakunda reggae music je ndumva bariko barategura kuri Havana sinzi n'ahandi ni mu bubare ariko nakubwiye yuko Rastafarism itari gukorera mu kabare Ronsme twateza kuja habona kugira ngo ubutumwa bwacu bushike kure bwakira abantu bose uno munsi bariko barabuja kubutanga mu kabare ku bantu batanabukeneye babukeneye ni bajya bato uno munsi rero twateza kuvugiriza ahantu hagutse ariko kuba bagiye muri ubwo bubare nibaza ko ari inyungu zabo atari inyungu z'abarasta inyungu z'abarasta rero zija kuri stade public ku buryo uwo ari wo wese ashobora kumva ubwo butumwa bukamushikira neza none kakatone gatoya nsubiye inyuma gatoya wowe ni kiye kintu kuba umurasta kimaze kukuzanira kuba rasta ndifuza nabo ko barasta n'abandi bose ko barasta kuba rasta birantuma ntekana biratuma nishisha bugufi biratuma nubahiriza icondi biratuma nubahiriza icondi je no kuvuga kuba rasta Imana yarafashije gose kuba yarangize rasta ndifuza yuko abantu bose boba abarasta kuba rasta n'umuntu yicisha bugufi n'umuntu yitonda yitunganya agatunganiriza n'abandi rero nkamwe twoba abarasta twese sinaza yuko siyo bihindutse kandi tuca tubaho neza umuntu wirinda ibibazo donc nta bibazo witeza oya kiranazira rasta nta bibazo abakeneye oya mu muziki ubundi usanzwe ufise indirimbo zingana mfise indirimbo nyinshi mfise indirimbo ndamaze kugira album y'indirimbo 6 z'igihugu za Afrika yego intimba y'abanyororo ariko uno munsi aho ngeze ku myaka mfise ndabona yuko ngomba gutangura gospel kugira ngo mpeze game yanje neza mpereze mu mana ubu ngira ntaguye kuririmba gospel ubunye ugira utangure ntaguye kuririmba gospel kugira ngo mpereze mu mana sinohereza ku isi kwisa tachimazi kweriki wumva wohindura none ko nubundi watabisanzwe utanga ubutumwa bwiza kweriki wumva ko utegeza guhereza muri gospel no abo turirimbira nta kintu na kimwe mbona batumariye nta kintu na kimwe baduha indirimbo tumaze kuririmba nka jewe narimbye indirimbo y'ubumwe bw'abarundi ntimba abanyururu indirimbo z'inkora mutima zitanasanzwe mugabo nta muntu numwe ndabona avuga ati none rase wararirimbye neza tugufashe gutya ubu ndacari mu ibarabara byumvikana yuko ibyo twaririmbiye ko ari iby'isi ataco bizotumari
twahinduye rero tugomba kuririmba gospel dukorera Imana kubera niyo ifise byose ego nivyo nanje shida ko haveka mugabo ikintu ndiko ndabaza wowe urumva naho biri uko uramaze kumenyekana turakubona mu maklipe y'abantu antwa abaniza magara kugushira muri clip barashobora kukuriha nibaza ko ni ibintu biba no kubera wa mutima mwiza ico kiganiro twamye tukigira igitega hari abamwe babimbaza ati none Double J gute ko wagiye muri clip none kubeka imutavuganye ngo akure ko amaze gutera imbere ndavuga nti no je sinagiye mu ntumbero y'ukurihwa nagiye mu ntumbero y'ubufasha ya deja kijya gihe nta n'amafaranga ari bwaronke kandi n'ubone baza yuko atayafise ayafise ntayafise abayafise bari bajya bafise makeya ariko nta bleme je sinagiye mu ntumbero y'ukurihwa je nagiye mu ntumbero kugira ngo atera imbere hamane atera imbere nanje agaruke amfata akaboko mugasi byabaye uko none byabaye uko amaze kuronka iziwe yavuze ati bye bye ntana ariko ndiko ndamuhamagara n'ubu ndamutuma n'ubu ndamuhamagaye n'ibyabishoboka ico nakoze nawe aza kinkorere ndiko ndarondera ubufasha bw'inzu yanje yabomotse ico gitaramo tugirira kugira hariya si gitaramo gisanzwe gitaramo kijanye n'ubufasha inzu yawe yabomotse inzu yarabomotse mu bukeje aho mvuka yarabomotse buturi mu bwubako turiko turayubaka kubera abarundi ata support batanga twabize ku ma YouTube nta numwe abiraba twishura barikeze kugira ibiganiro uvuga kuri kurakora ibarabara mu bijya byaraheze nta n'uwadufashije nta n'inyungu twabirosemo nta kintu na kimwe gusa umunye gihugu aryohewe nta bindi nibaze ko nta na bumwe nta no gushimirwa ati warakoze kugira byumvikana yuko abarundi baragoye ako no kubafata uko nyene ubuzuti rero Double J ni message yamushikira ego azazi Gitega nawe aze kujya nagiye kumufasha muri clip nawe aze muri concert agire na kajya nyene twakoranye no kushinga nopfa agakore kugira ngo dushe kuronka abantu benshi hama ubwo bufasha nshoye kuburonka nanje iyo nzu isamuke direct twabatumiye ba Natasha n'abandi baririmbye bakomeye ba Mukombozi n'abandi uzobishobora ejo kuneza yiwe azatanga ibizoba bikenewe byose azi gukora ico gikorwa atabufasha nabumwe akeneye ya ubufasha n'ubwo wanje bwo kuduza iyo nzu yego murakoze cyane murakoze namwe urashaka kutugirira gatoya indirimbo intimba y'umunyo y'abanyororo niyo abantu benshi bazi wafungwa vumilia kina mwanzo kina mwisho, hapo mulipo mutapatoka, na mimi nilipatoka. Kila nalifisinga se n'abagaragu, inka zimaze gushira yewe bose baranyanga, nagambaniwe n'inshuti fatwa narashereshe, fatwa na Jeremani yewe hamwe na Diyodone, tujya mabutarira tubyuka butaraca, lewe nk'ihene yewe ninde mbokurutugu, nafunzwe narasabye nzoga sigiye kane, mera honja mu buroko yewe sinzi ko nzovayo, fiya semeraniya yamani yara cange muriye nuko bitanya amaso yawe abo ruwozundi, fiya sendamubarira fiya semeraniya gendo shakira handi yawe ceo dawezemo, aka wanarahevye primo sisi nkiyaba
utungiwe n'amazi yawe n'ubugari budasongoroye harabakundane harabapereveni n'abafunzwe vagabo yawe n'abakatiwe zero basore mukiri bato mwirinde gucumura n'ibibi yawe bija na muburoko sije nwahera yama oya yamvunzi yanziza ubusa iyo uvuze ngo hari mugana we nyene namo bari Imana imufashe uvuga ngo hari abapereve hari ubwoko butatu bw'abantu baba hari abantu baba baraciriwe imanza abantu baba baracibwa imanza abafunzwe kiva muri abo bavagabo ranje nari ndimo donc abafunzwe barenganijwe baba bafunzwe kivagabo abavagabo no kuvuga ko umuntu abafunzwe sans dossier hama abapereveni n'abantu bataba baracibwa imanza abakatiwe abakondane nabo urumva n'abakatiwe barabakatiye imyaka ego iyo uriko uravuga ngo basore mukiri bato mwirinde gucumura donc wewe deja uravuga ko wari warenganiye ego mugabo uriko uratanga iyo mpanuro hariho abantu benshi bakunda kuvuga ngo umugabo ngo nuwofungwa cyangwa umugabo agendana n'agasho we ni kubibona oya siko bimeze ako kantu kanyuma mvuze nti basore mukiri bato mwirinde gucumura bon hariho abari baracumuye benshi twari abantu benshi cyane bose urumva rero iyo ni impanuro ko nakabijya nashizemo kugira ngo les enfants abana bakiri bato birinde ibintu bijanye n'ibyaha nk'iby'abandi bakora kubera ico gihe abantu bari bafunzwe ari benshi sinoba ko yari jiwe jenyine ndenganyo hariho n'abandi mugabo benshi usanga ko ibyo babagiriza wasanga ari byo none nk'abo bantu bafunga abantu babarenganije bo babagirira abo bantu kugira ngo abo bantu je nibaza yuko bakora ibyo batazi kubera umucamanza n'Imana gucira urubanza umuntu rutabereye n'amakosa kuko umucamanza n'Imana nabo nyene ejo canke ijya yejo bazorucibwa kandi bazobura ico bireguza ego fiance Melania baramutwaye mugabo waramuhaye uruhusha ko bamutwara nibaza ko atagiye ataguseze nibaza ko atari gwanje none inyuma yiwe warasubira neza cyane gose undubatse mfise 4 enfants undi se babiri ndafise babobeti baba hehe mubuke urafise madame neza cyane gose bangana gute uwa mbere afise 15 uwundi afise umukurika afise imyaka 8 abandi bafise 6 tuduhasa dufise 6 n'abarasta nabo umuntu avuga ari rasta Babylone n'existe pas umuntu avuga Babylone no bakora nka demo ni nk'idayimoni Babylone ni nk'idayimoni imbere y'uwanje barakwishimiye none barabona babibona gute abana bawe bari mu nzira nk'iyawe cyangwa urabona yes bari mu nzira nziza bararyoherwa bambonye parce que rasa ntakankama rasa ntatukana rasa ntakubitana rasa arafungura kirazira rasa gukubita umwana rasa arafungurira umwana neza nkaje abana biwanje mu gitondo agiye mu gitondo nza kumuha nyambari desa nyambari turwasa agenda twenga nyamba nshitsa ateza kumenza kumushima ikate rasa ariko amezi akosheje nawe ndamuhanura mu majambo apana kumukubita kuko sinka mama wiwe ninka ntizigikubitwa mama wabikoze naho bica bigenda uya kianazira mama wiwe nawe ameze nkuko kwanje namwigishira ambuye ntuzi kubita umwana parce que nawe we bagukubise ubabara aho bigeze ubusanga kubita umwana ahubwo umwana uramuhanura umuhanura yes urakoze cyane bari ibiri ngaho rero tuca tumera nk'abarangiza ngo batubwiye ko wihuta ubona ari igiki cyokorwa kugira ngo mu Burundi ikintu usaba kwanza wowe urabona yuko waragerageje waragwanirire donc warabaye umurasta kandi ubimazemo igihe kinini ariko wavuze ko atakintu kinini uraronka ubona aho kuguki kugira ngo none ko nibaza ko no kugira ngo abantu bahagarike kuza bararirimba muri reggae canke ikintu ko hariho ikintu babona bati ibintu ubona ko message wotanga kugira ngo bishobore kugaruka kandi ubwo butumwa butangwe neza ku mugaragaro yo bari message ya rasta kurimba kwa rasta
si kuririmba urondera amafaranga no kuririmba urondera kugira ngo iyo message ishikire benshi ifashe abantu benshi siritu nk'ugwaruka nk'ugwaruka gubu ruko rakura ifoko dutanga message kugira ngo bumve ukuntu bariko baragenda bumve ukuntu isi iri kwiragenda hama rero message yacu ni nziza kandi turirimba neza mugabo icyo mbona nuko gusa muri reggae mu mudiho wa reggae nta bantu bariko barawukurikirana nta bantu bariko barashiramwo uburyo abantu bari Burundi gusa canke ni on niveau bo je nibaza yuko ari on voice yose muri reggae nta bantu bariko barashiramwo uburyo kubera bariko bashiramwo uburyo mu bintu by'isi bintu bishasha bimwe byo numvise umengo barabihagaritse sindabizi bimwe by'ibiterasoni nibyo bariko barashiramwo uburyo ubu rero ako nibaza nibaza ko ari business umuziki wa rasta ni message si business ni message ku bantu kugira ngo bamenye ukuntu babaho n'ubutumwa n'ubutumwa kuri wowe uvuga ubu umuziki ni message ariko gituma mvuga nti ngabo bariko baraja kuririmbira mu kabare ntibyari bikenewe byari bikenewe ko duhuriraho twese twaja kuri stade ubwo butumwa tukabutanga kugira ngo abantu babohoke bumve ico bari bumva ukuntu bategeza kugenda kuri isi yamaze kubajana bose biraboneka kugira ngo mushobore kuririmbira no kuri iyo stade iki musaba igihugu basi abarongozi abashobora kuba bafise pouvoir ngaha oya jewe ikintu mbona no saba ku rwego rw'isi yose cyane cyane kuri YouTube no kuraba ukuntu ifasha abaririmbyi bamwe batazi kuyikurikirana na jewe ndimo abantu bariko baratwiba indirimbo zacu uri kurakora ibintu abandi ari bo bajya aha nibi sinzi ko muza kumpa no tuyimaje sindabi mwaza ko tumpa yego turakora nabo bari dukora ama clip n'abari bagira gute bose baca batwara je nibaza yuko YouTube yo tugarukira ikaziraraba ayo masanamu aguma garuka mu bintu bitandukanye ntaza arahemba abandi bantu agahemba twebwe nyene je nkaje niko ndaraba ibyo nakoze byose sinzi muri iyi minsi nzora umuntu abishoboye abirodresse byose baramaze kubitwara usanga uyu yashize kuri ku konte yiwe uyu ku konte yiwe ugasanga ugiye muri studio indirimbo yacu ariko ari gusha desa sanfra nawe wayikoze kubihumba amajana umva yuko izari ngorane je nibaza yuko abajejwe umuziki bogerageza bakakurikirana ico kintu abajejwe umuziki ngaha mu Burundi nibo uvuga yuko bose je nibaza ko atana bahari parce que yaba bahari tuba tumaze kuronka droit d'auteur sinshaka kumva ikintu gituma atadura d'auteur ngaha mu Burundi ako kajagari kose no kubera atadura d'auteur hari nibaza yuko yaba hariho droit d'auteur ibyo bintu ntibiba biba yo kugira ngo iboneke sinzi gisabwa ariko je ndibaza yuko yaba hari twadotere twese twarateye imbere uramaze gushikirana n'abandi bantu canke abantu baba donc abandi banyamuziki baba baramaze gutera imbere bamenye gukoresha izo mbuga kugira ngo ubasabe ubufasha kugira ngo urabe yuko hari ico bogufasha no bafise bifu abaririmbyi sinshaka kubavugira ngo bamfashe kubera bafise bifu bo barondera inda zabo je ntibashaka kundonderera yaba badafise bifu tuba twaragiye hamwe tuba twaramerewe neza nubu ndiko ndabatabaza ndabasaba yuko kuri iyo nzu yambomokeye ko boza kugira konsere boza kumfasha umunsi akazana isura yiwe kuri iyo konsere kugira ngo dushobe kuronka uburyo bwo kubaka iyo nzu ariko nta numwe arantelefona nta numwe ariko arambwira ikintu na kimwe sinzi nuko hari uzoza mugabo bazoza canke bareke utazoza ibyo biramuraba nta na kimwe je nta na kimwe bimbarira ariko uno munsi ni jewe ejo naho nuwundi iki kibazo no bafise no munsi ejo nawe kizogushikira nundi kizomushikira foko tuja hamwe tugafashanya bitabaye gutyo kazo barakajagari murakoze cyane murakoze raba yo muzoshika rero hama kugira ngo natwe dushobore gutera imbere cyane ku kibazo kijanye na YouTube kuje kibazo kijanye n'amasanamu aja kuri YouTube James amasanamu menshi fise indirimbo nyinshi baguma batwara bashaka ku makonte yabo kubikurikirana rero biratugora YouTube yonyene turayitwaye ko kugira ngo ishobore kuraba ayo masura irayabona abari yihemba ayo masura nyene iri kuraraba ariko arakora ibyo bintu abari yihemba birababaje kumva umuntu ashaka guhemberwa ico nakoze jiwe atazi ni gitara atazi ikintu nakimwe atazi no kuririmba mugo usanga ariko arahembwa amahera y'ivyo jiwe nakoze ibyo bintu birababaje cyane gose birababaje ndabisubiyemo YouTube irabe ihembe uyo muntu nyene ikwiraraba ariko aramuvinga kuri YouTube nyamba atashoboye kubyishirirako imurondere abafise adresse imurondere abo badutwara ibintu byacu bagarukirize ngaho kubera baratwishe
baratwishe buje nk'ubu mbamaze kumerwa neza ubu mbafise imodoka y'uwanje ariko nta kintu na kimwe zero ubu ndacari mu barabara ahubwo ubu nitike kuje Gitega mutayimaye sinzi ukuntu bigenda ego murankoresheje cyane foko mu mana gatike kuje Gitega hariya. Okay, none ka kartoni basi donc urumva uri kuravugana umubabaro kandi birumvikana ibintu bisobanutse basi kugira ngo ntihagire ikintu kizoba biriko biragushikira ntibizoshikira abandi donc aka message ku bakunzi bawe canke ku baririmbyi canke ku batwara ku bakoresha abanyamenyesha makuru canke ku ba ego warishiramwe Manak Afrika wari waravuze ko hari umuntu yashaka kugufasha wari witeze mu manager emission nabonye wari koragira no aho bose n'abantu b'abakunzi binda baranwaye n'ahantu barambika ahantu barankoresha n'ibintu byinshi mba mu hoteli ngo bagomba kumfasha ariko babarondera bya bikorwa byacu baje kubikamisha kandi barabikamisha kandi bigakamwa nico gituma ndiko ndafata YouTube bari no ntibakwereka babashize ku makonte yabo YouTube cemba bari yanyene ntirabaho wakoze ahubwo sinumva ukuntu sindabyumva je ukuntu bashobora guhemba abantu inshuro zibiri zitatu bahemba abandi wewe wakoze baguma bakubona ari wowe uri kurekara muga ntibaguha ikintu na kimwe umva ko ari ubusuma buhanitse cyane gose ibyo bintu bihagarare umuntu akore ahembwe n'ico yakoze. Nani baje kukubaza nti message kubakumviriza ku bakunzi bawe ku bantu batwara amaradiyo canke ama media ego message twayitanze twashize ku rubuga yuko bivanye n'ubwo bufasha bw'iyo nzu yatubomokeyeko ko dusabye ko umurundi wese yotanga amabuye 5 kugira ngo iyo nzu ishobore guhaguruka yego turasaba uwari wese yuko ashaka guterera muri ico gikorwa kubera nawe nyene azogira ingorane hanyuma natwe aduhamagaye natwebwe nta maya dufise mugabo turafise byinshi dushoboye tasho gufasha mu bintu by'imanza mu bintu bitandukanye yes n'indirimbo zacu zirabafasha yego urakoze cyane hama kugira ngo le 11 mai ntibandanye ihimbazwa ko yahimbazwa una niyihe message ndi wotanga kugira ngo hagire igihinduka basi au moins ejo uwumviriza iyi emission azogira icahinduye ego tugiye gutanga novuga ko tugiye gutanga ubutumwa ari Gitega kugira ngo tuzimurure abo barazimiye muri rasafarisme turagerageza mbere ntaco tutakoze turafise mbere na cooperative igomba kuvuka inyuma yejo ya Rosme amasati turamaze kuyaronka iyo cooperative ikaba yitwa Rasta in Action sigura ko Rasta ari bikogwa atari amajambo atari dread atari ubwanwa ari bikogwa neje nibaze yuko iyo cooperative nkamwe yotangura iyo tuma abantu bamwe birodressa bagasubira mu nzira yabo umurasta akamenye cari akamenye ikintu cyo shobora kumwubahiriza kugira ngo ntasubire kwitwa umunyu wa rumogi. neza yuko ababyumvise babyumvise nakushimiye cyane rero ku mwanya waduhaye kandi nizere neza yuko muri ayo magospel ibikorwa watubwiye yuko ugiye gutegura amagospel ibindi ibyo kuririmba message yandi bihevye donc ugira ubihagaze ndabigabanije kubera ndabona ko atacu bimariye yego ntacu biko biramarira na kimwe. Urakoze cyane rero ndagushimiye gose amashimire n'abatwumvirije mwavyumvise ibyo Carson ari karavuga antwa yatanze message ku muntu wari we wese baba bavuga ko ari abarasta abamujya intege abamujya ingufu abo bantu bose bahagarike kandi murabona yuko abivugana gashavu nibaza yuko umwe wese mu ruhara yoba yaragizemwo nibaza ko ufise basa bushimira basomo hari abagize bakora abo shimira je umuntu noshiyama mu bintu bijanye na music n'umuntu yitwa Adomix ari washobora kunkorera ama audio kugira ngo ivyumviro byanje bija habona n'ubu turafite indirimbo shasha tugiye gutanga Gitega indirimbo zibiri Rastaman Come On n'intimba abanyoro twayisubiyemo twagize remix yayo yego tugomba kuja gutanga ubwo butumwa Gitega yego no wenyene ushimira no wenyene ushimira bo niwe mbona amfitiye akamaro parce que asohora ibiri muri jewe akabishira hagaragara umuntu akora igikorwa ugumanya ibintu mu mutima wawe umerwa nabi ariko uyo muntu atuma nsorera audio ata amafaranga ndamuhaye umva ko ari umuntu adasanzwe abandi bose barondera amafaranga mugabo wowe waravuga ati message yawe ntizihagarare uyumvise mu mutwe cuza ndagusohorere
Yego turamushimiye cyane rero. Sawa heza gito. Tuzosubira hama batwumvirije mwese mwavyumvise. Merci beaucoup. Umurasa si dread, umurasa si urumogi, ni ivyiyumviro yabitubwiye neza. Abantu muza murashira ko ama etiquette abantu ngo kubera ngo bafise imishatsi, bafise ama dread canke bafise ikindi kintu, bafise message batanga, barafise umutima wabo. Mwavyumvise ivyo Carton yatubwiye, tugerageze rero tureke kuza turajeja abantu bivanye nuko bameze na look canke ko wewe kwameze uko utabishaka. Mugabe Imana bane namwe mubandanye mugira subscribe, mugire share, mugire j'aime, hama mugende no kuraba ibikorwa vya Carton kandi mumushigikire kandi cyane. Turasaba amabuye atanu ku Burundi wese ajanye n'iyo nzu turiko turubaka kugira ngo ivyuke. Twababwiye banatasha, twababwiye ba Fariyazi, twababwiye bande bashike gatoyi gusa nabo bomara iminota 5 canke 10 kugira ngo ubwo buryo dushobore kuburonka iyo nzu ihaguruke. Nta kindi mbona bo dufasha atari ukuza kudushigikira kuri iyo concert kugira ngo turonke ubwo buryo. None nk'uko baba babimenye tota. No nabivuze ari yandi ma interview natanze yava ego kandi nari turotare baramaze kuronka amahera barafise imiduga barashaka gucomoka bakaza. Cyane barungike muri limikashi sindabizi ico baba bafise. Urashobora gusiga adresse yawe rero ngaha ahanye kugira ngo nimero canke adresse aho wo kurondera yo gutora. Nimero mushobora kumutora ko ushaka gutanga ayo mabuye 5 canke ikindi kintu cyose ashaka gutanga kuri Carton ni 65 852 172. Mu Kirundi ni 65 85 21 72. Umwe wese azogire icakoze kuri ego ayo mabuye turakeneye cyane gose kugira ngo izo nitukwa ko kubara kamara amazi kumurimbye nka jewe inzinguye ko umuryango kubara kamara amazi ego murakoze cyane gose ego Mukama Imana bane namwe ari mu byanye no mu banyu. Merci beaucoup. Bye bye.